gukora na example na Sadbi nibiba byoroshe abari kagerageza ku brandinga amazina yabo amaze kuba manini si mu Burundi gusa even internationally naho benshi tutabibona nga mu Burundi ariko trust me guys Sadbi arakomeye so kubatabizi je na Sadbi dusanzwe dufitanye ubucuti kuva muri 2017 kandi ubucuti butari gusa like you know in music Sadbi no brother kandi he appreciates what I do he appreciates my music and everything so kubwanje gutegwa iteka no mu brother nkojya ni ikintu kitaba gisanzwe kuko bajya baradutanguriye twatanguye gukora music bo bayikora abavuga ko ndasura mbaye ni sawa dem kicheche wemala ni sawa tu tingi dinaira pinze ni sawa tu oh baby ni sawa tu yeyo nahora nsaba collabo abaririmbyi abantu ni bari babizi kureka ndabivuga kacusanga uya mu artist ansavye like 2 million 1 million cendi yumvi ndumurundi unsavye amafaranga I have no management I'm trying to push myself ico gihe nari meze force no babesha na kintu nari bwa gere kongo mbeje na nilikuwa ningali kinajitafuta urumva so vyarancinege sana kuko nanje nariko ndaronde. Yo, hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extremely Mambo's Kera fan boy. So iyo mbandinga simba DJ mbandi kumwe n'umutumire ariko imbere ya byose ndabitse ko kuri YouTube ari BITV mugende mugire subscribe mubande muronka amakuru aryoshe muronke update ku bintu vyiza cyane. So BITV turafise BI production tuba dufise service zitandukanye photo video umuntu afise imanza zitandukanye arashobora kuza tukamukorera ibintu vyiza cyane. Umutumire ni nderero umutumire muramunzi bamwita Madiba Tha Classic reka ndamuramutse nawe baramutse amatubandanye let's go. Yeah. What's up? Fresh brother. Meze neza. Meze neza cyane ndashima nani mubi. Nanje ndashima. Yeah. Amutse abakunzi ba BITV. Guys, so Madiba Tha Classic, it's not over till it's over. We run this. We run this. Yeah. Bakunzi ba BITV mamubonye Madiba Tha Classic arutse kudutamo indirimbo yise ni sawa tu. Imbere ya byose abanze aduhe vibe y'indirimbo amatubandanye. Let's go bro. Wankunze nkiri down mu mufuka tama cash money inshuti zawe zigatwenga biri funny sugar daddy nazo zikazana visa ngo zikujyaga pizza it feels like it's nothing I won't do cause I see the courage in your eyes I'll never love no one like you so come let me love you hakuna matata darling a life without you is like a life without sunshine girl you light up my life I was lost and found totally mon bébé I am falling for you sinaba hudari baby gumanga baby tanja kure I oya niumva mabwire girl you different today abavuga ko ndasura mbaye ni sawa dem kicheche wemala ni sawa tu tingi dinaira pinze ni sawa tu oh baby ni sawa tu yo Shabe Madiba Tha Classic boy I already know run this. Yeah bakuza BITV mamumvise indirimbo ni sawa tu ndabutse ko indirimbo iri kuri YouTube channel yiwe mugende muyiraba indirimbo iryoshe cyane iracamuta ubushasha mu mutemo ama views mu sharing indirimbo ni sawa tu nta kintu kimwe cyo tuma mutayiraba. Ikibazo ca mbere ariko imbere ya byose Madiba Tha Classic warumaze igito ari kuraboneka cyane muri game arazi igihe udasora indirimbo ndagomba kumenya uwo mwanya wose utari ko adutama indirimbo zari bimeze gute Madiba Tha Classic yari mu biki wajije ikibazo neza kuko benshi bakunze kwibaza gutyo so igituma mvuze kwanza gutyo nuko abantu bategerezwa kwanza kumenya gutandukana ibintu bibiri hariho uguheba cyangwa kuzima no kutagaragara sinahora ngaragara muri music bivanye nuko nariko ndipanga kugira umuntu azane iyindi sura azane uwundi Madiba cause nkuko musanzwe mubizi narakuze nahinduye byinshi muri career yiwanje bivanye n'ubuzima sanzwe mbayemo ubu
kuri benshi batari gutahura igituma mvuze gutyo. Narabuze umuvyeyi hari muri 2021. Haraheze imyaka igera kuri 3, ariko iyo ni shock kuri jewe. Abantu bashaka kwiyumvira why imyaka 3 yose ugumugarukana iyo histoire canke ufise ico kintu muri wo. Uriya yari papa wanje je nabuze, bisigura ko je navuye muri we. Uriya ni jewe kandi n'umuntu abari basanzwe bazi Madiba, abari basanzwe bakurikirana umuziki ndundi hafi, yari umuntu yahora sana muri entertainment. Hama mu bintu byose nakora yari hafi yanje, bisigura ko ni yari papa gusa, yari umugenzi, yari umuntu wanje wa hafi cyane. So vyabaye nka shock kuri jewe kubura umuvyeyi, like it was an accident. Ubwo nyene ubuzima buca burahinduka. Kandi uguhinduka k'ubuzima si ukuvuga ngo ni ubuzima bubi, oya, ahubwo ni ya company kuriya kwiadapta ubuzima bushasha, kuko nije ndifura y'umuhungu. Nsanzwe ndaba mama na mutoyi wanje, urumva ntibiba vyoroshe gukora umuziki n'ivyo ngo bigende biri compatible, like ni ikintu utegerezwa kwicara hasi, meditate on how your life is changing, how you're going to structure your new lifestyle and how you're going to handle everything. Nuko hama igituma nariko ndagaragara muri music cyari ico ni cambere. Hama icya kabiri nuko nariko ndipanga umuziki nozana, kuko uraza abantu baba bakeneye kubona mu ishusho iri cyangwa ririya. You need to change your way of branding yourself and your music. Sindashikira cyane indirimbo, kandi ikibazo nagomba ndakubaza ndumva uri kuragishikirako. So Madiba twari tuzi kuva 2020, jewe nakumenye inyuma yaho umenga ma 2019 mbatene muri 2018. Kuva utanguye kuririmba jewe indirimbo ya mbere utanguye gusohoreka jabona ndakumenya, nacane nangura kugufana. Ariko ndagomba kumenya uyu Madiba aje ubu na Madiba twari tuzi batandukaniye. Nabivuze Madiba yarakuze. From Madiba to Madi music, like it's two things that are different. Two people who are trying to pop out but in a different way. Ubu najenga Madi music. So kubwanje ni energy nshasha. Madiba yari Madiba, but right now ni Madi music. Yeah, umvise Madi music, Madi music. Music. Nasore muri description y'indirimbo mbona Madi music niyo yakoze indirimbo, cyane nibaza ko wari undi mu producer kumbizi you. Byarenze. Okay. Indirimbo muri description haranditse ko ari true story, based on true story. Ndagomba kumenya ni inkuru yashikiwe canke ni inkuru yo kundi muntu. Oya, iyo ni inkuru. Iyo uri umuhungu ndazi like 99% duhura navyo. Ariko simaka ngo bibe kuri jewe. Byo byarabaye ku wundi muntu atari jewe. Kuko ndibaza ko ata muhungu barapondera umukobwa cyangwa umukobwa baraponda umukunzi wiwe. Ivyo ni ibintu twama duhura navyo. Abantu ni bakunda kubona abantu babanye mu mahoro. Kenshi na kenshi usanga hari utujambo twa hirya nino, bro uriya mudemu mukundana ni malaya, uriya mukobwa mukundana na vraiment ni mujanye, bro ujya mutipe muri gusohokana muri rukundo nabwo muri compatible, like he's not on the same level as you, like you need to find your type. Urumva, so ayo majambo bari menshi cyane. Ndibaza nawe biramaze kugushikira bakaguponda. Yamaze gushika. Urumva ko ari true story yawe nawe. Reka tubandane. Ni sawa tu indirimbo isohotse mu gihe Madiba Tha Classic yari amaze igihe atari karasohora indirimbo. Feedback, ndagomba kumenya feedback waronse kuri indirimbo mu gihe hari igihe kinini atandirimbo Madiba nshasha sohoye. Feedback yagenze gute? Mbega ukuntu wari wasize umuziki, ukuntu wari wasize game, vuga ati je nubwo nzogaruka canke wari ufise ko wabiteguye, ariko uko wabisize siko ubu bikimeze, ubu wabisanze gute?
uyu muziki urahinduka bivanye na period, bivanye n'amatrimestre uko agenda arahinduka, ibihe aho je natanguye music suko byari bimeze. So ubu haraje izindi generation zikora neza kandi bigashimwa, kubona nanje banyakira muri izo generation bisigura ko I'm still there, bisigura ko I can fit in any generation. Ico kwanza nico kintu cyanjyoheye, kuko kugenda nugaragare muri music hama abakunzi bakaguma bakurindiriye, bakaguma bakunyotewe, bavuga like bro you need to come back in the game, we need to feel your vibe, we're missing your vibe, we're missing your energy, we're missing your voice, we need to hear something new from you. Ico ni kintu kiba gikomeye cyane. So kuri jewe na umuziki warakuze, umuziki uri ku ntambwe nziza, ukuratera intambwe ku bwanje. Ni ikintu cyanjyoheye kuko abafana bakiriye neza indirimbo yanje, ugerageje kuraba hirya nino feedback ni nyinshi. Niyo ndirimbo yanje ya mbere nsohoye ikagenda so fast, ikagenda ningoga mu bana, ikabashikira ningoga. From Madiba Tha Classic to Madi Music. Madiba arakuze, ndagomba kumenya Madiba ariko indirimbo bigenda gute, ni muri studio yiwe? Yeah. Congratulations. Thank you bro. I appreciate that. Ndabibutse bakuza BTV, indirimbo iri out, indirimbo Madiba Tha Classic itwa ni sawa tu, indirimbo kuri kota video bimeze neza, kuri kota audio bimeze neza, niyo yanayikoreye, audio niyo yayikoreye Madi Music. Ikindi kibazo mba numva no kubaza mu umuziki usaba ibintu byinshi cyane, kuri kota audio kugira haboneke quality nziza, kuri kota video kugira haboneke quality nziza, bisaba ibintu byinshi cyane kandi shout out to you, shout out ku bantu bari behind y'ijya video. Thank you. Uriko uraraba Team Madi Music. Team Madi Music. Uriko uraraba script irajanye n'amajambo. Hari abantu benshi muri iyi minsi basigaye bakora umuziki urondera muri video, urondera ivyo baririmbye ukabibura. Mugabo right now mu ndirimbo ni sawa tu, urabona neza ko ivyo bariko bararimba bijanye na script ya video. So shout out to Madi Music team. Nongere nshimire The Vocalizer, nshimire Lanto, nshimire Smith Wisdom, nshimire na Rich King, Baby. We made it like urumva umuntu wese abafise abantu bari inyuma yiwe kandi barajwe ishinga no kubona atera iyo ntambwe. So I'm always grateful for that. Kibazo nariko ndakubaza wacishuye ariko ndagomba kumenya indirimbo ihora gutwara nk'uburyo bungana ngo tugereranije kugira isuku. Cyese ndi umuntu akunze kuvuga ibintu cyane by'uburyo, kuko tuba turiko turagerageza gukora, dushaka badushiramo imitahe. Rero hari bamwe bashaka kumva ngo bro is this the amount you used, kuko ugerageje kuraba video, ukaraba the quality, ukaraba ama dépenses, kuko video nikora umuntu umwe kandi abantu bari hajya sinotinya kuvuga bose bararishwe, bose buzi nta numwe yagiye muri video atarishwe. Sivyo kuvugira ngaha ku kamera, ariko ico ni kintu mvuze abantu bose. So kuri jewe ni kintu novuga ko bitwara uburyo kandi atari buke, ariko je nibaza ko bwanje, for me it's not necessary to talk about like the amount and everything that I used. Madiba Tha Classic uravuze ikintu gikomeye, mugabo gituma nenda kubajije ico kibazo nuko hari abantu benshi badatahura music. Donc imisi yose babona yuko abantu bari mu muziki bariko barafsina, abantu bari mu muziki ni bariseye, ugasanga harabaye concert azanye umuririmbyi wo hanze, mwebwe mwakoresheje amahera menshi kugira mu ryohera imitima y'abarundi, agaca bazana undi munyamahanga, ugasanga ry'amahera muba muri ko murakoresha na muri ko muragaruza kandi kubera iki baba bimya shows, urumva bimya concerts kugira mushogaruza ry'amahera. Hari n'abandi babona umenga ibi bintu ntitwa bishiramo imitayo kubera ntibiri indi serie, urumva niyo mpamvu nenda kubadisha ikibazo kugira ngo abantu bashobore kumva ingene abaririmbyi bakora cyangwa ingene baruha. Ikintu kimwe dutegereza gutahura, there's a difference
there's two different people over there. Hari umupromoter n'umusponsor n'abantu babiri baba batandukanye. Gukora amashow umupromoter araraba uti uwo mutipe ariko arakora, utibonye kuri irya show nibisigura ko atakuzi, but he doesn't feel you, or maybe he doesn't like your vibe is not connecting with his audience. Urumva abantu biwe. So ikintu kimwe utegerezwa kumenya nuko umupromoter arinza guhamagara kuri show yiwe, you have proved him. Abamaze kumva like this guy is capable of doing something. Nk'ubu jewe nka Madiba umpaye show kubasanzwe banzi barazi performance yanje, nta numwe atayizi. Ndemera performance yanje ko atanumwe yoza ihagarara imbere. Ndibuka umunsi yari show sinibuka ingene yari ibintu bya new generation, Madiba yarimo, ndibuka it was good. Yeah, so like it's always a vibe. Ubwanje ndirimbo Baby I Surrender ya munene. Ya munene. So kubwanje ni ikintu novuga kwanza jewe nka jewe ndemera brand yanje. Umpamagaye ukanyizera tugakorana, that's it. Mugabo utarampamagara bisigura ko I have not proven you. Kandi nibisigura ko naba ndiko ndakora, mba ndi gukora ariko umuntu aba ariko araraba like ikintu ategerezwa gushika ko kugira ubandanye proving ijya audience yiwe, kuko haje umupromoter ushobora guhamagara umunyamahanga, nabyo urabona uzanye umunyamahanga ukumva public ishaka sat cyangwa public ishaka Farias, urumva cyangwa ishaka MB data n'abandi. So depending on that utegerezwa kumenya like I'm branding myself on this stage. Nibisigura ko umuziki hari wadutumye kuwukora. No, we do it for the love. Music is passion for me. Now to my show je ndabikunda. So ikintu cya mbere nuko kwaza Madiba byishimira kuba ari umuririmbyi, abyishimira ko akora music and my music is good enough to compete with the international levels. Urumva, I'm good enough to compete with the international levels ndabisubiyemo. So ico ni ikintu cya biranumvikana kuva ku ndirimbo yanjye, and that's it. So kubwanje novuga ko ubonye umupromoter atarakurondera cyangwa ngo nibaragutumira hanze, bro, keep on pushing. Keep on pushing. Umuziki nabwo ari induru ngo turenze induru, no, dukore. Industry ikakura, harabana bariko barakora, mu basupporting kuriya, mu basupportinga, mu bandanye mu supportinga na Madi Music, and that's it. Umuziki uzotera imbere, ni it's a matter of time. Umwanya ni wagera, umuziki uri kurakura kandi bien. Madi Music, mbere yo gusezera ndagomba mbanze garuke gato kuri kahise. Igihe twumva Empire Avenue ije nka label, twarigeze kumva ko Madiba Tha Classic yari donc sinzi ko byari byamaze kuba cyangwa sinzi ko bitari bwabe. Byari rero nabonye mwari muri Madibu. Okay. Yari foto Madi Music Sadbi kiriko Kiri. Donc sinzana mwari muri neza. Ni Malibu I think. Yari Malibu. Ndagomba kumenya ubucuti bwa Madi Music no muri Sadbi ko babuhagaze gute kuva kiriya gihe cyose, mbega nta wowe bagije gusa Satbi hajya hari benshi, hari Kiritu, hari Dramati, hari PSMB n'abandi. Yeah, I know. Gusigituma cemvuga uko umva manje bagaruka muri kahise. Manje bagaruka muri kahise kari yabaye Sadbi aduha abantu bashaka kuja muri label yiwe, harimo ba Best Live Music. So kubatabizi je na Satbi dusanzwe dufitanye ubucuti kuva muri 2017. Kandi ubucuti butari gusa like in music. Satbi no brother, kandi he appreciates what I do. He appreciates my music and everything. So kubwanje gutegwa iteka no brother nkojya ni ikintu kitaba gisanzwe, kuko bajya baradutanguriye twatanguye gukora music bo bayikora. So kuba twicaranye uwo munsi ni ikintu kiba cerekana ko muri music hari urukundo. Aba brothers bacu bariko bagerageza showing a love this new generation, and that's the only thing we used to wish for as the new generation. So Satbi kuvuga ngo ibikorwa nababwiye, I don't like
publishing my stuffs before them dropping out. So it's a matter of time, everything is time. Kandi ivyo byose ndibaza ko wari wambwiye ko gusigninga muri label ya Empire Avenue oya nsanzwe ndi like Madi Music, an independent artist by myself. Yeah, nakubwiye mfise Madi Music and that's it. Yeah, na team. Yeah, ama Sadbi no brother nsanzwe dukorana byinshi. Yeah, kenshi kuva ntangura ikiganiro kandi si Sadbi gusa n'abari bari hajya bakiri kubande turamaze linking up. Kuva dutangura kino kiganiro hari ibibazo nabashaka kubaza before ugaca byishura before wrong. Ngomba kukoza after ugaca byishura. Maybe I'm in the future. 007 Matrix. Rero nagomba ndakubaza kino kibazo kivuga kiti urahura n'abaririmbyi bagiye batandukanye mugahurira ahantu ikintu uriyumvira about collaborations. Reka ndabikubwiye kwanza jewe hari ikintu cyanciye intege sana hari kera mugabo nahora nsaba collabo abaririmbyi abantu ntibari babizi ariko reka ndabivuga ugaca usanga uya mu artist ansavye like 2 million 1 million ndiyumviye ndumurundi unsavye amafaranga. I have no management. I'm trying to push myself. Ico gihe nari meze force no babesha na kintu nari bwagere ko ngo mbeje niko ningari kinagitafuta urumva. So vyarancinege sana kuko nanje nariko ndarondera gusaba ubufasha nanje bampushing ariko decision naciye mfata uti no gukora unzosaba collabo bigakunda it's okay. Ariko kuba bitarashika ngo zikogwe nibizigura ko atazihari. Matter of time. Yeah, it's a matter of time, but muri abo nyene mumaze kubona novuga ko nona 9% turamaze gukorana kandi izo collabo zirahari. Yeah, so kubwanje ibikogwa bivugwa mu majambo ibikogwa biboneka ku maso. So that's why I always use that word. It's a matter of time. When the clock will tick, everything will appear in your face. And I know jendo muna iyo ngoze project mba niteze gukora project izo kwamaho, project izo ngirira kamaro n'uwo mu artist nawe nyene mugirira kamaro kuko gukora na example na Sadbi biba byoroshe. Abari kagerageza ku brandinga amazina yabo amaze kuba manini si mu Burundi gusa, even internationally naho benshi tutabibona nga mu Burundi ariko trust me guys, Sadbi arakomeye. So ikintu kimwe gusa nuko nawe nyene mu gukorana n'umuntu abari kagerageza kugarda ijya brand yiwe ya mugabo nkuko musanzwe mubizi na Madiba, I'm a good brand. I know since day one. Because of BTV ni Madiba Tha Classic niyo twari turi kuma. I was hosting as extra as you already know. Ariko niyo genda kunyene yaduhaye ni sawa tu ndagomba uhere kuri ni sawa tu usubira inyuma uturirimbira ama usenzera because of BTV. Let's go. Hello, my son is calling you. Mugire ko ronsumu and she's so beautiful. Oh mama ndashaka your blessings cause I need her love, yeah. So put down your sweet dress and try to cry, mama. Still can't describe my feelings. See the joy in me. Where mutoto, oh, girl you're my perfect size. No get up go, I'm all yours. Sinawa hudari baby, gumanga baby, tanja kure. Oh yeah, niumva mabwire, girl you different today. Abavuga ko ndasura mbaye ni sawa tu dem kicheche we malaya ni sawa tu udingi dinaira pinze ni sawa tu oh baby ni sawa tu dire kangu love niwe alpha na omega murukundo ngizimumyi abandi bakobwa kajisho sinera ndimwe banga y'urukundo kwawe mama wewe wanywaye umutima wanje baby that's why
tiro jinga we mwamikazi wabamikazi mwiza wanje we mwiza w'umutima umbikiye amabanga baby I surrender cause you the kuma with this your love so tender oh yeah baby I surrender cause you the kuma tempo with this your love so tender oh yeah love yangu iko bigi ni ya munene na wala siji kukujigi halafu nende anasema meda kwa nini mwimetima hey, anasema meda kwa nini mwimetima. She say she wanna be with me. She say she wanna marry me. Let's go, guys. She say she wanna be with me. Mama, I'm telling you the truth, this is not drama. Madiba mwanao mimi nazidi kwama, nazidi kuteseka na kuhangaika. Kila nikikumbuka mambo yalopita, mbona hujanita? Sasa miaka 6. Ukiona call zangu why you don't pick up? And I hope all those messages and letters zilikufikia wewe, and I hope ukibatika kuzisoma utarejea, sababu moyo unanishtaki kukusahau sitaki, machoni umepotea na oh my baby wayo kunuvyina wayo oh my baby wayo tamba wayo tamba nguvyina gwede ngwe ngutamba gwede ngwe oyo mosi mama oyo mosi hey boy classic bond, this is not over till it's over. Yeah, yo, we run this. Yeah, it's not over till it's over. Madiba Tha Classic, mission boy from the fan by my shitty place na bombo clay. Yeah, you know what? Nari kumena Madiba Tha Classic. Madiba Tha Classic na movie igituma namubwiye ahere kuri ni sawa tu agenda subira inyuma, nagomba kubumvisha Madiba Tha Classic uwariwe. Madiba Tha Classic is a good artist. Madiba Tha Classic ni umuririmbyi azi kuririmba cyane, umuririmbyi yatanguye gukora music umuziki bigoye cyane ngene uba post, bigoye cyane ko umuziki ushika mu bantu, nta ma media menshi ari bwaza, ama TV online menshi ari bwaza, mugabo abantu bara uragenda kuri media zose ugakora amatua, mugabo ama radio ntari bwabwira ico genda vyibuka. So niyo mama niko ndamubwira agenda subira inyuma kugira mushobore basi no kunamwibuka abantu baba baramwibagiye, mugabo yaje yagarutse kandi aratwemereye ibintu bimeze neza nka Madiba Tha Classic ahereye kuri ni sawa tu. So ndabutse reko ni BATV dufise services zitandukanye, hariho photography, videography na graphic design, ivyo byose turabifise nka service zacu. Nimba ushaka ibintu byiza ngine muri BI Production. So turabakunda cyane. Ciao Madiba, wakoze kuza. Yeah, yo, thank you so much and I really appreciate umwanya mwaduhaye kuko niteka kandi nongera nshimira bariko baradukurikirana uti nimwibagire gustreaminga indirimbo yanje shasha, ni igikorwa cyacu tugipartaja namwebwe kuko tuba twabisohoye ugira mwebwe mutwumvirize na muzika atabafana. So kubwanje tubikora kubwanyu, tubikora ku rukundo, ndumwana w'igihugu, umwana w'u Burundi. Don't forget to subscribe and like that video kuko ni indirimbo imeze neza cyane. Ciao. Yeah. Love you.